rugendo yageze kuri uno wa kane ku mutumba wa Butembo uri muri komine ya Mpanda, umukuru n'amashinga amateka y'u Burundi Pascal Nyabenda asaba abanyabutembe kudacanishwamo n'ibihe vy'amatora igihugu c'u Burundi kigiye kujamwo, nyabuna ngo bitabe imyiyamamazo bongera bibuka kuja ku kivi. Ngo twimirije ejo bundi ku munsi wa mbere tarike 27 imyiyamamazo y'imigambwe yose izoja mu matora izotangura. Iyo myiyamamazo izomara indwi zitatu. Twagira rero tubasabe bavukanyi ba hano ku mutumba wa Butembe kugira ngo iyo myiyamamazo n'ivyo tuzoyitabe bivanye n'imigambwe turimwo, ariko twibuke no kuja mu murima. Umuntu niwe yitunganya, ntusibe kumviriza ibivugwa kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntuzohave uja kubaza ngo mbega bavuze iki ryagenekerezo rya 20 ry'ukwezi kwa gatanu, uhavuje uragirika mu gutora, muragenda mwumvirize ayo manama. Ariko inama ishobora kuba imbere y'umutaga, inyuma y'umutaga ukubitire mu murima urabe uko umurima wifashe. Inama bashobora kuyitunganya inyuma y'umutaga, imbere y'umutaga ube wagiye mu murima urabe uko umurima wifashe, kubera ko amatora abo munsi umwe. Mugabo haba mu myiyamamazo icyo twita kampanye mu rurimi rw'igifaransa, haba inyuma y'amatora inda yo izoguma idusaba. Naco gituma tutokwirengagiza kuja mu murima ngo ubu ngo ni igihe ca kampanye, ngo ni igihe c'imyiyamamazo, ngo reka ngume mu nzu, ngo reka niraramire. Oya, nabivuze birashoboka, birakunda ko ivyo byose tubikora bibangabanganywe. Kuja mu murima no kwitaba amanama bivanye n'igihe inama zatunganirijwe. Ikindi nagomba kubabwira kijanye n'ico nyene nukubana mu mahoro n'umutekano mu budasa bwanyu. Mu budasa bwanyu abari muri uyu mugambwe n'abari muri uriya mugambwe mwese mubonane nk'abavukanyi. Nivyo nti muri mu migambwe imwe, mugabo nti muri abansi. Ibyo muvyumve mubitahure, nti muri abansi. Niko demokrasi bivuga. Ni nk'uko mu madini turi mu madini atandukanye. Uku rero bimeze mu madini atandukanye, niko twifuza ko biba no muri mwebwe bene gihugu, kugira ngo ntimurabane ribi. Uhubwo harageze yuko ufise imigambi itomoye, ufise imigambi myiza yegera uriya wo muwundi mugambwe batari kumwe, kugira ngo amwigishe, amubwire ati yamara uratora gutya, uratora ha. Ingene bigisha barabizi mu migambo itandukanye, ataguturubikana, atakuryana umutima. Eka uno musa kwankiye nugende, ejo uzosubireyo wongere umubaze wumve yuko yanyuzwe, yajijutse n'imigambi yawe. Turasaba rero yuko mubandanya mubana mu mahoro umutekano muri kino gihe c'imyiyamamazo, mu gihe c'itora nyezina n'inyuma y'amatora. Bamaze gutangaza batsinze n'abatsinzwe, tuvuga tutu watsinze atwarire bose, afashe bose. Uwatsinzwe nawe ntibatsindeho, uwatsinzwe nawe n'umurundi nk'abandi, kuko niko demokrasi bivuga. Twese rero twubaka igihugu, turindire ikindi kiringo c'amatora, dusubire muri vya bindi nyene. Uyo yatsinzwe no munsi hari naho ejo azogirirwa amahirwe. Aho ku mutumba wa Butembe, umukuru n'amashinga amateka y'u Burundi yakiriye ibibazo bitandukanye vy'abene gihugu aho bamutuye ingorane zihanze uwo mutumba, ahanini zikaba zishimikiye ku gusaba gusanurirwa ibarabara n'amashure, kuronswa amazi meza n'ibitungwa n'umwavu w'ikizungu. Nshimikira no ku mwavu w'ikizungu nawo nagomba mvuga yuko utugora cyane, ku buryo ajya amafaranga batanga hariya yo amavanse yo kugira ngo bawushikire bawurishe, ahari abantu benshi tudashobora kuronka ajya amahera. Bigenze gutyo bigaca bituma ugomba kugura ibiro 10, 5, 3 bivanye n'agatongo afise,
akabura hasumira iyo fumbere mugabo yifuza kuyivanga n'akavu k'ikirundi yoba yaronse. Hani Butembe nkuko musanzwe muhazi, murazi yuko abanyabutembe hari aho tugera tukavyifatamo neza, ariko natwe twagira tubasabe nkuko turi abanyabutembe kandi twama natwe tuvyifatamo neza. Hano turafise ibiro, jewe ndi diregiteri hano, mugabo ibiro biri mu kumpenukirako. Yaba byari gukunda mwari kuraba mukahaca mukaraba ingene bigira binsenyukireko. Kuri ivyo vyose Pascal Nyabenda akaba asaba Abanyabutembe gukora ivyo bashoboye mu bikorwa rusangi bisaba uburyo buzimvye, naho akaba yemeye kuzobasahiriza. Ni muri iyo ntumbero warongoye inama nshingamateka y'u Burundi yaciye agendera ibirasi bitandukanye vy'ishure shingiro rya Butembe risanzwe ryubatswe n'abenegihugu kugira ngo yirabire ingorane z'inyubako risanzwe rifise. Kuri uwo mutumba wa Butembe, Pascal Nyabenda akaba yemeye no kuzofashisha ishirahamwe Sangwe, inka yo mu bwoko bw'ifirizone. Yaronkeje kandi n'imfashanyo abageze mu zabukuru zigizwe n'ibitenge hamwe n'umuceri. Abenegihugu bo kuri uwo mutumba wa Butembe bakaba baciye bagabira mu kw'inama nshingamateka y'u Burundi intama.